Jewe nitwa Nzojibwami Onezime, umukuru w'umutumba Gasenyi, zone Makamba, komine Rusaka, intara ya Mwaro. Uyu munsi turi ku itariki 11 z'ukwezi kw'icumi mu 2022. Mu mwaka uheze nk'iki gihe imirima yari ikuze cane, kuko itariki imwe y'uko 9 imvura yari yatasuye. Ugereranije rero n'uyu mwaka, uyu mwaka turabona yuko bitatworohera. Haraguye muri iyi minsi iheze, imvura irashikana hasi, bamwe baratera, abandi baratinya. Ubu rero bimwe vyinshi biri mu kuzimu, twiteze ko Imana izoturungikira imvura. Abafise ibihaya barateye, abafise ibigori nyene barateye, bimwe biriko binanukira hejuru vyameze. Ariko rero turizeye neza yuko kumbure muri iyi ndwi imvura yoshobora kugwa, kuko kenshi na kenshi duhora dukunda kuraba ku munsi mukuru twibuka umuhisi wacu Rudoviko Rwagasore, kenshi na kenshi imvura yakunda kugwa. N'ubu rero turayiteze. Hanyuma ku bisanzwe twebwe ikirere uyu mwaka nticatworoheye cane, ariko rero witegereza n'ijisho, ibimenyetso by'imvura n'ubu biriho nk'uko mu yindi myaka byahora bimeze. Nka twebwe abarimyi, ikintu gihora gikunda kutwereka ko imvura igirigwe, kenshi na kenshi imvura igomba kugwa, ubwa mbere urumva ko hashushe cane, hakaza akayaga gahuhera neza buke buke, canke ukabona n'agashururu gaca mu matongo. Aho uca wizera yuko imvura igomba kugwa. Twebwe abarimyi rero kugira ngo tumenye yuko kumbure imvura igomba kugwa, ubwa mbere hajya mu gitondo ubona ikime gikikije mu myonga kimeze nk'igipfungu. Uhonyeye muri nyakime ukumva kimeze neza, kimeze nk'amazi, si gikonyozi. Haheze rero nk'iminsi ibiri uca ubona imvura iguye. Ivyo bimenyetso rero vy'imvura n'uyu mwaka birahari. Urashobora gusanga mu mwonga hakanye, hanyuma haheze iminsi ibiri canke umunsi umwe ukabona imvura iraje. Ikintu kidutangaza nuko ubona imvura iraza ari nyinshi, hanyuma igaca iyonga, hakagwa akanyanyagwa, imvura ntishikane hasi. Ntituheza rero ngo tumenye twebwe abarimyi ikibituma. Aho rero ubu twebwe twabuze ayo ducira nayo tumira, imirima twarateye yananutse, ibindi navyo biri mu kuzimu ntibiramera. Ariko rero turizeye ko Imana rugira byose, kumbure muri iyi minsi ishobora kuturungikira imvura. Ibintu rero byagiye birahinduka, ntawomenya neza igituma, ariko kera na kera twari tuzi neza imvura yama itanguranwa n'itariki 1 y'uko 9. Igihe cishi abanyeshuri bahora baja ku mashuri, mbere hariho n'umwaka abanyeshuri bahora baja ku mashuri basiga twateye ibigori. Ariko uyu mwaka sindi ngene byagenze. Rero turiteze yuko Imana izoyiturungikira muri iyi minsi, ngira ngo birashoboka.